nshaka umbarire neza hamwe bakubwira bati nawe ushanye n'ubwari ngo yarame warinzi kirundi umbarire neza ingene ubuyobanyoko none gaye mu byo tubigire gute none basi tekereza urubanza rubanze rurangiye ahubwo je sinekereza ndagwiciye Kevu ko ushinga amatelefone ngisi ukamvuye gutira ngisi ukamvuye gutira ngo tuje kurimba Kevu ngisi ukamvuye kugutirira ngisi chache ujya urantwenza none jewe je bakubwiye je ngo uje naje kurimba jewe awutarima bakubwiye ko je naje kurimba awutarima ubwabo ndivye nsanze bwabo ni namwe pengira mutameze neza muhungira ntimutonze neza ahubwo we udatonze neza mwana ke ndagutera inkuru wewe waneye akagere uja mu gisagara siko none ko wagiye mu gisagara namba bahora wirirwa wicaye namba bahora wirirwa umeze gutyo nyene ku matelefone uburebe birahindutse kugarutse kugatumba tuja kurima neje bakubwiye je ngo nje kurima jewe kubera iki none wahebeye amashuri iki ni wanze amashuri kugira ngo ufate isuka Bimpanze shasi ibyo je mfise ibindi bimpanze je ari ikintu kimpanze niziye kuraba ivyo bindi navyo nivyiwanyu mwe na Eric kumenya sha yo karagucuye none wowe urinze upfa mu gisagara nyumviriza ukananirwa ukaba waje kunanirwa kw'ishure none ngaha muhira nawe ukaba uvuze ngo nushaka kurima data we none mawe nemwe ntimwatuvyaye kugira turongore nemwe ntimwatuvyaye kugira turongore umwana umuvyaye agakura none kwiga n'impaka ngo nige universite none sije mpitamo jewe nahisemwo kuza nubake hanyuma ndongore none ikindi kibazo kiri hehe hama ni warongora utarimye amashure yakunaniye ngo uronka akazi kwiyo wari mu gisagara wahora wirirwa wicaye ko nyene none uzoburongora ngo mugaburire iki none mwe ntimuriko murarima mwe ntimuriko murarima niko bakubariye none wagira niko bakubariye nene muriko murarima nagucukije kwibere ubasigaye ko wironderera none wancukije wewe wancukanye iki ko nagutubariye ngo umpe n'ingurube imwe byakunaniye kuyima newe wumva wampaye aho ndaguha ingurube we ntabwe ngo ufise none ubwenge no bukoresha atamahera wampaye amahera ngo ni wara utanze amafaranga erega wara mu gisagara ne mu gisagara nari nagiye kwiga bijya birofa byanyu nari nagiye guca amahera umve rero jewe sinokwirirwa ndahari wewe ni wiraramire jewe ndigiriye gukora icuza kubandanya ni bukize je ngiye kwirabira kwihangana wanje nta bindi kwihangana niwe erega ni wanzanye niwe nje kuraba karakunaniye hanyuma nubaka hanyuma ngire mariage ne hari kindi ibindi murondera nibiki mbega ndakubarire je nkiza kwa so wawe ndagusubiye
ngiza kwa so wawe namusanganye umurima w'imyumbati ndamusangana umurima w'ibijumba ndamusangana inkono y'ibiharage none nawe wumva kwihangana wawe murahora mwihanga bijya ntubigeranye ibi byubu nabijya byakera by'iwanyu ntubigeranye cyo kimwe n'ubu niki gihe none kiriya gihe niyarinda kirakoresha no telefone turabewe ko ushobora kuyikoresha kira none ugira ubunyamishura ruri ndara ndiye gusa ntuza kurya ibyo nzayo akiri no telefone ibintu birahinduka uko byari bimeze mu myaka 50 iheze we umaze suku bikiri mu myaka mwe mubyara abantu mudashobora kuja kurera nene wari kureza warandetse we wankuye mu nda yawe unshira ngaha kwisije kugira nze kuhabonera ibintu nk'ibi wewe mwe mubona none inda yanje ko wayivuyemwo bose ndubona ko birirwa baratigita amamoto wabuze icuri muko batigita amamoto none abavyeyi babo babavyariye neza bavutse mu mantuzi mbe no havasangana no gutukana ntukanye umviriza mama ndakubarira ikintu kimwe mukwiye kuraba neza mukaraba neza namwe bw'ibintu muriko muradukorera oye ndasanze papa afise n'undi mugore hariya mu muji nemubona byo bintu muriko muratugira mubona ari biki wewe nawe ngaha wirigurukanga nguri kuriruka none mwumva mwatubyaye ngo tumarike mari gupfuma mutugumi je wopfa umusubiza mwiyonda yawe nkapfuma nigumirayo ukansubizayo none ubona umari iki hajya kijagiye ko wari uruyoja ubona ubwo rutwa rwawe ko barugisubira mu nda yanje bigoza kumekenya none ubwa mbere warukuriye niwe wararugumizayo ndagiye kurima naho wari kumfasha ubwo rukwisherura amazi nzora biherezo Yego umeze neza sawa ni sawa uragakoze yego amakuru none ni meza kwe uri mushasha ngasi nahora ndakubona ndi mushasha nye yo mbe ndakubaza yego kwihangana yo bari ngaha oya hacigiye kirekire kwe tutamubona cyo nibyo ntimuzi yagiye kweri kiretse ubajya muri umuna wa papa kuko niwe yasigaye abatunze igihe sogokuru apfuye sogokuru nawe nyene yapfuye imyaka kwihangana nawe itoze yagiye nawe nyene nga yarapfuye sha urakoze urazi ikintu kimwe reka ngende kuraba uwo mugabo ndamubaze neza numviriza ibya kwihangana ukungene bimeze hanyuma monfere pore sana kuba mwaramubutse sogokuru yamutama mwiza raje ngaha arantera inkuru yamutama kweri yari ntore ntiyari kurama mugabo ihangane w'ibyisi niko bimeze sawa mugira ibikorwa byiza yego namwe sawa mwana oya nukuri kwa Mungu nagusize wicaye ngaho nubu sanzo cicaye ngaho ivyo bintu n'amahoro nasize ugaragura telefone utobangiye telefone nubu sanzo ari igitobanga yemwe bwabundi naho ambariye ngo ni ivy'amajambere ahubwo ni ivy'amajanyu ndagowe mukama wanje aho wowe nditeze kuzova nk'ikintu herutwe kandi mwe mucetwe gutukana byonyene we nuko hari ibintu utazi oyembuye kuraba kwihangana bambwiye uko nasanze ngo batazi yo yagiye bazi yo yagiye kwihangana winde nene umwumva yo nta matwi ufise yo kumva kwihangana none hari uwishanye ubwari ngo yarame ubwira umbariye ko kwihangana byagenze uko sinari guheza nande nkagufasha uwo mubabaro uco unshavurira none yapfuye yagiye he bambwiye yuko ngo batazi yo yagiye ikindi naco ngo nobaza se wabo
urya bavukana na se wiwe ngo niwe ngo yasigaye abatunze ngo igihe urya mutama baba ngo yapfa ngo niwe yaciye asigara abatunze. Rero bambwiye ko ari we nobaza mugabo umwe natanguye kubaza we yambwiye yuko ngo ashobora kuba ngo gakuru yumvise ngo arashobora kuba yarapfuye. Ihangane aho nanje sinshashigikira ibyo uvuze. Wewe nkuko uvuze uzogenda kwa se wabo uheze utohoze. Ihangane wewe urashaka kucuvuga ngo umuntu yapfuye kandi utaratwohoza ngo wumve ivyari byo. Ihangane umuntu n'uw'Imana. Reka nze kubaza numvirize uwo se wabo numvirize ibyambwira hanyuma nawe menye icyo mfata. Gusa ndabye bavuga ko gasema ari ndayutsa mwenda kuntu mwebwe mu ngwanya mwiyinzu wewe na papa nawe nyene narabonye yarabigiyemo naho yazanye urundi rugore. Narabonye nawe nyene arimwe mu bangwaye. Mwebwe nimwe byose biriko biva kuri mwebwe. So ni so wawe uranyumva? So ni so wawe nuko wawe ni nyoko wawe. Jewe mu gihe ndiko ndagukebura ngo kure neza uze witunge ntumere nka so wawe. So kuvuga ngo so wawe ngo aragusema ngo nyoko aragusema. Je ndiko ndagukebura mwana anje ntabwo ndagufiseko. Ntabwo ndagufiseko na rutoya. Ahubwo ihangane kandi na jewe sinozeka kubabara. Wewe ishuri kunanire. Wewe uje mu gisagara abandi bazana kabido kutuvuta. Uza wirigwe wicaye ku telefone. Umende guri ku iterambere ry'itelefone. None ga mwana nje tubona kuza guhavugwa uruzingo. Reka. Ariko bisanzwe ivyo mu mvuga byose ndavyumva. Mugabo namwe muba mukwiye kugira mukaraba ico mukoze kugira nanje ndabe ko novamwe umuntu. None noguma ndi umuntu umengo sinzi. Jo abandi ubona bagendera ku mamoto, abandi miduga base barabaguriye, abandi bafise amazu, abandi bararongoye. Nanje mugume mumbohera ku ishure ngo nzoce n'amadoktora n'amametrize ibyo bizomarira iki ko murana babifise bose babigwanye mu nzu. Mundeke shani mundeke. Reka jenze kubaza wose wabo nawe mwumvirize nawe ibyambwira. Jewe nkasanga by'ukuri ari byo. Chamenya yuko mwebwe ibyo mwagira byose twaruguse mu mugore wanje. Murakoze n'amahoro. Yego n'amahoro. Umutama ryamwe. Ashara gwaye kandi agwaye cyane kwera hararenze. None nainje kurondera. Karibu da umuntu akurondera. Muta. Ujo ngaho. Mutsani ngiye kimwe narigeze kuza ndahasanga umuntu w'umukobwa ngaha niwe nahora nza kuramutsa yari umugenzi wanje cyane n'ubu niwe nanje kuraba bandangiye yuko ngo wewe ngo ari we wamusigaranye ngo sogokuru wiwe yitavye Imana ni umukobwa yitwa KWIHANGANA. Yego KWIHANGANA nyine ni KWIHANGANA nyine kuko cawuzi yagetse. None muta byagenze gute nyine ko naciye aho yahora bakambwira ko sogokuru yapfuye nawe bakambwira yuko ngo atazi yari mugabambwiye yuko ngo wenda kubajije ngo ushobora kumenya ngo yari ngo kuko ngo niwe wamusigaranye. Yego naye ndamushaka n'umugenzi wanje kese ko ari n'umugenzi twari mu migambi y'ibintu by'urukundo urabona ko dukuze ni nkumi nanje ndi umusore. Eka naje KWIHANGANA sinzi yageze murabona iby'abakiri bato ntavyo nzi. Anoje numva nifitiye amagara make kurambaza ibya KWIHANGANA numva umengo uri kubangora. Oya gusa mugabo no mukubaza kuko urumva bambwiye ko we bavukana na papa wiwe
hanyuma urazi babuze abavyeyi yari imfuvyi bambwira ati kumbura urya yobazi ahari nyambuze ahari ntumumpishe by'ukuri mwese ndabona murakuze umuntu wese arafise aho yaciye aha turi nawe warahaciye kandi kubura umuntu w'umupapa ufise umwana ngana nk'uwo mbonye natwe turashaka kugira nkaho mutama by'ukuri kuko niwe uzomumpa kuko bikunze ni wewe uzoburi umushinga ntaye kuko nta bavyeyi afise mutama ubu nzoguha n'ubonye avuye ngaha nimba ari ushaka nzoguha urya nyene kandi naho ugwaye ujya waracyari umwana muto nanjye urabona ndakuze sinomuhindira twe tuba dushaka ibintu nyene byabo tungana numvise uvuga ngo kwihangana yinze ngo uvuga ngo kwihangana urazi ico kwihangana kivuga cyo kwihangana utwara uwo nyene ya uwo nihanganye niyo hava kanyemerera usanga narashaje atakinkundi ahandi ka wa mwana we niba udashoboye kwihangana kudutwara uwo nyene kwihangana we sinzi yageze hano mupfumu yaramvunaguye hasi niyegura none umupfumu yakuvunaguye gute wari ugiye kumusatira wari ugiye kumusatira mu rugo rwiwe umupfumu nagiye kumusaba umuti abwira ngo arampaye umuti nsanga mpaye ibigese ranyihinduka wari umuti w'indwara urwaye aha urabona ibyo kibano kiragoye nagomba kugira ngo ndabe ko nobaho nezerewe niyagura nitamba ukabona sanze bigoye sanze yampaye ibintu binyica ibyica umuryango hana abo base wakwihangana nabo nyene ntibakiri ngaha barapfuye ese wewe David yarambwiye ko yapfuye kuva kera gusa sogokuru we ngo ni waheruka gupfa vuba emye naje numva umenga ndupfa oya ntumpe upfuye hoho numva no muhabwa nande ko ari mwe musigaranye umuryango cyo umwana asigaranye no guha n'ubonye apfuye ngaha wundi cemba nanoguha kwihangana nimwe mwamuretse nimwe musi asigaranye nk'abavyeyi haciye igihe kirekire nawe nyine ngira ngo yarapfuye cende umva ivyo nakubwiye ko utavyumvise ndumva yuko wondeka ndumva ko ndiko naje ndiko ndagera kurangiza muti bikuragera kurangiza mugana handi urumva ko mfise impamvu ndakubaza kuko nimwe bandangira ushobora kumpa inyishu ya nyuma rero kubera je ndumva aho wambari je ndumva ibintu biko bigoye nagerageje kubihisha mugabo numva umenga no bikubwira ntawo kwizera wari kwihangana wari kurambaza nukuri ko ndamuzi yaba ngahi wacu mugabo n'umutama yabako aheruka gupfa kandi ipfa ryiwe nuko ndabifisemo uruhara ngo ngoma nagura amatongo hasi wewe nyene yapfuye urabona nsigaye ngaha je nyene ntabo tuvukana bose bari umunanje bose burya nta numwe gisigaye bose barapfuye kandi ibyo byose ndabifisemo uruhara aha nago umubiri wanje wose sinegura umupfumu niwe yangiriye ibyo bintu ushangwa ngomba unagura amatongo ampaye umuti wenze kuwuha mutama dawuhe mutama ngo uwo mutama arapfuye dawe arapfuye ampaye uwundi kugira ngo turabe yuko ngo ngene vyogenda bari umuntu banje bose bapfuye nk'ifi y'imijiye umwe we sinzi yo yaguye no kumuhamba nta nuwo nahambye uwo kwizera nawe kwihangana uri kurambaza nawe nyene no kuri sinohakana ndazi ntiniyumviriye aho yoba yarapfiriye uwo kwihangana uri kurambaza yarapfuye kwihangana ndavye igihe nibaza ko yoba yarapfiriye nigufa kiryo bari kiboneka no kurumva bari kwihangana yarapfuye mwana wanje ungana n'abanje naho benshi ntakibabo ungana n'abanje sinokubesha rero ndakwinginze
kwihangana yapfuye yarapfuye yishwe ni yarapfuye ntumbaze byishimwa nakubwiye ko ndabifisemo uruhare wewe turi kumwe nabo tuvukana rero urabizi neza ko kwihangana atakihari kwihangana ntakihari ntawe ukiriho kandi ndabye aho yapfiriye nigufa ntirikiboneka ndekamwana ahubwo ico nobona ndagusabye imbabazi ndagusabye ikigongo ndazi kubuza umukunzi wakunze ndazi wari umufise ku mutima kandi ukuri sinoguhisha urwo rupfu rwiwe ndarufisemo uruhare ninga mubisanzwe mwangiriye ibiki ni kuri kwimana mwangiriye ibiki si jewe kugira ngo munyicire umuntu mwangiriye ibiki pre ne umaka kumwe mwandeko si jewe mwana wanje naje n'umupfumu yampenze ndavye ingene sigaye ndi impfuvyi ne kubera ikabisi muhahamira ibyisi ukamenga muzogenda mubyikoreye kubera iki mwibaza yuko ijuru byose mutazobisiga ngaha mwisi mukaja mwijuru atana kimwe mutwaye ne mwibaza yuko ibyo mwisi muzogenda mubyikoreye bigatuma mwica n'abantu erega mwana wanje akabareke sinzoga gusa n'ibyisi bikubaye batubwenge erega ngo kiriko kiravuga wa mugenda kubwiye ndabikubwiye turi babiri ugenda uvyandagaza aho ushaka hose n'akazi kawe bizogutwara gatwe jewe naje ndapfuye ndagiye mugabo utagumije ibanga n'akazi kawe nawe bizoguhitana watetwa genda hiyo numba kazi we ngaho wumva umuntu Mawe. Sa. Ni kutu. Ivyo ni biki kaka mwana tini. Nambwiye yuko ngo yapfuye. Inde. Kwihangana. Ngo yapfuye. Neza wabyumvise neza ni inkuru. Zanira karago. Wendo takazuba ngaha. Have na busasira karago have ngaha. Ihangane n'ubabo none none weho kumembura kwaye kana none wapfuye yapfuye yagiye none nawe uragwaye kamukama w'ikigo yo basha baradoke n'umwana munyakigo yo yo mukama reka je kuraba muntu ukagiye mwana bareka reka mwana mumaha Ndabona toka ibogera inyuma mwebwe igera inyuma umwaja mama wiwa duhe mu maguru
runyenyeri wari wambaye runyenyeri ni rwiza wari wambaye uraho runyenyeri wari wambaye uraho runyenyeri wari wambaye uraho runyenyeri wari wambaye runyenyeri ni rwiza wari wambaye uraho runyenyeri wari wambaye runyenyeri ni rwiza wari wambaye uraho runyenyeri wari wambaye uraho runyenyeri wari wambaye uraho runyenyeri wari wambaye uraho runyenyeri wari wambaye runyenyeri ni rwiza wari wambaye uraho runyenyeri wari wambaye uraho runyenyeri wari wambaye uraho runyenyeri wari wambaye abageni ni beza wari wambaye uraho runyenyeri wari wambaye ego murakoze cyane hanyuma rero kaze muri isanze turanezerewe cyane kuri uno munsi hanyuma wowe wari watumireye mu rugo iwacu hanyuma urasabye twagomba rero urabe ko tutakugura iki urabe ko ari uwo hanyuma ibintu bigende neza nuko rero mubandanye murakoze mutama ku batamvyi ba neza barakurikirana ego ibyo mwavuze nibyo twaraje turasaba inka hano mwavuze ngo turabe ko mutaba mwarayigujije turiko turaraba nimba amaso yanje atabona nabi je mbona umengo niyo ntakibaye muhamashi rero inka niyo narayoroye neza mbona ivyibushe imeze neza irayagayaga sa nawe kwiteke ego hama rero ibisigaye bandanye neza hanyuma rero nubwo tutararonka utwo tuba turasoma ndazi yuko hari abashimye yuko duteramira ngaha kugira ngo ibintu biboneke kandi biriko birihuta bariko barabitunganya ndabizi ndabyizera rero nari numvise yuko ari byiza ko mwashimye ko mwasanze ko tutabagurije kandi twasitoshobora kubaguriza erega turabashimye ndabibakuritse hanyuma rero mumererwe neza muri kano kanya ngira ngo ibintu twizere ko biza kugenda neza tubirindire neza kandi bimeze neza cyane nuko murakoze ego mutama wacu hanyuma rero ikintu nagira sabe uyu mukwe wacu turabona ko yaje yitwaje parati ashira kuri iyo nka yagabanye twagomba tumusabira yarabayishire kugira ngo naho tuzogarukira ntituhave tuyiyobeka hanyuma rero ndumva ni byiza cyane tunda mwambika naho tugatomwambika kamwe naho twoba tubiri na dutatu na tune nagomba mwambiki natwe biratunezera cyane ego anyarutse mbere kugira ngo twete twimuka nituguma ngahereka nagire ngo batwimuke tuve hano reka nimone haragatutu ahava hakiziba mwebwe ngamura hazi murahabwirwa nagire ngo hanyuma rero ze kubereka kandi kabanza keza amashi yemwe amashi mucicara siko mucicara siko ingari cyari impande ya kano gapiripiri nyabo kubicara yego sha kugambera umbarire wewe ingene wo ntamugabo ukagaruka ukangura ku mwana nshaka umbarire neza ntiwire kugishuka ikofero ingene wo ntamugabo ugasubira ukankura ku mwana navyaye ukicara ngaha neza ukararika ubwira uwo mufyiri oya humura ukararika uwo mufyiri oya ariko ndu ku mwana nivyariye reka ni mu rubanza n'ubuko kwanza ndeke mama nibiki ubukwe buri mwonde abayibiki ubukwe buri mwonde ubwa mbere banza wumvirize umwana yanje inda y'umwana wanje nayitwaye amezi 9 ndumwe ndamuvyara ndumwe ndamuheka ndumwe ndamucira ingero ndumwe wantwaye umugabo none urasubira none oya mureke none uwo mwana none agabanye ucubabara agabanye iki umve muvyeyi je nta mwana nagutwaye none yicaye ndi nta n'umugabo je nagutwaye
ariko untegera unyumve umenye ngene abantu tubayeho. None umwana singuwo kabiri umwana nguyu reka je ndabimubwira uburyo bimeze ashaka yotuza ugashaka tukumvikana kuri isi ya none tugezeko niba utaraja ku buhinga bwa none uragenda ubaza haheruka gusohoka ivyandiko bivuga biti haguma hivukira abakobwa gusa nibo bavuka havuka abakobwa 10 hakavuka umuhungu umwe wibaza yuko bizogenda gute aha turamusangira ushaka twokwihuriza kuko je ndumugwaneza kandi ndazikuru umukirisu urasenga mukama ja muri bibiliya urabe Yesayi igice caka n'umurongo wa mbere tubure tumwitirigwe muvyeyi shaka kumbabarira taruko naho no mureka abandi baramutora yabuze bibiliya wari kubahuka neza tugasangira umugabo tutagiye inama ko umvuze bibiri nanje najere ntugenda inama ubunyene hama mwana nje nawe ndakubatse ngoma ndakubatse wewe wihenze ngo warize amashuri ngo uraza ubwenge ubuhinga bwa none ngo ni wewe ngusumvye ubwenge nshaka umbarire neza hamwe bakubwira bati nawe ushanye n'ubwari ngo yarame warinze kirundi umbarire neza ingene ubuyobanyoko none gaye mu byo tubigire gute none basi tekereza urubanza rubanze rurangiye ahubwo je sinekereza ndaguikiye Joka ndabibona ha